Vegas ati mugabo rero Madrid igatahukana La Liga nzoca nkanagara ngende ku cicaro gikuru c'abasifuzi ndabashimire ndababwire ntimwahayira Liga Real Madrid. Uwo ni Diego Simeone Pablo umumenyereza mukuru w'ikipe yitwa Atletico de Madrid. Nyuma yo kumara igihe avuga ati n'ubundi cende bona buriya Barcelona ifite amahirwe gutahukana La Liga. Abamenyesha mukuru kamaze bati yamara nawe uri umufavorite kada Barcelona ifite amahirwe gutahukana La Liga. Uyu munsi yabiciye mucyo ati Barcelona niramuka itwaye La Liga ndahibashimira kuko bazoba bakoze. Atari Real Madrid igatahukana La Liga ndabishimira abasifuzi nzoja no ku cicaro gikuru cyabo ndabashimira ndabwira ni mwarakoze muhera Liga Real Madrid. Aya n'abajambo ya Diego Pablo Simeone amenyereza wa Atletico de Madrid. Bon, d'une part kwanza ni ikintu gikomeye cyane kuri Diego Pablo Simeone kuko Simeone buri yafise ubukeba na Real Madrid gusumba uko yogira ubukeba na equipe ya Barcelona. Ko muravyibuka ko na Mer de la Ville asanzwe ari umufana akomeye cyane wa equipe ya Atletico de Madrid ari ya mu gisagara ci Madrid. Nawe ubwiwe ni yagize icari karavuga ambwiye ati Madrid yazanye igikombe mu muji utwara. Ati kandi ngomba kuja kugiserebura nka Mer de la Ville. Ati nivyo ngomba kuja kugiserebura ariko equipe nkuru hano ni Atletico Madrid. Kandi no musi uzogenda urabe nivyo. Abakinyi ba Atletico Madrid menga barakira cyane gutsindwa na FC Barcelona gusumba uko bovyakira batsinzwe na Real Madrid. Mugiye nka Real Madrid bo nivyo bategerezwa kugira iyo rivalry hagati yabo na Atletico Madrid. Mugabo gutsinda Atletico Madrid niba bihuburemere nko gutsinda Barcelona. Yitwa ngo Madrid ni equipe nkuru yizi kwihanganye na equipe FC Barcelona cyane gusumba ukihanganye na Atletico Madrid. Mugiye Atletico Madrid ni equipe nkuru mugabo iri mu gisagara kimwe na Real Madrid izingo duhanganye cyane na Real Madrid gusumba guhangana na FC Barcelona. Kuko no munsi barazi ngo yataba Real Madrid twadufise Ligue des Champions imwe canke zibiri. Uno munsi barazi ngo aho twaciye mu jyamye Barcelona nidutware La Liga igacwagwa na Real Madrid yataba Madrid twacha dutwara La Liga ico gihe umukonkira w'abari direct wo bahanganye cyane hagiyemo n'ubukeba bwo ko basanga igisagara bari hafi na hafi ni Real Madrid. Nico gituma Atletico Madrid yubwayo naho bitonda guca kuri Diego Pablo Simeone ihanganye na Real Madrid gusumba uko ihanganye na FC Barcelona. Kumva ko umuntu akina Atletico Madrid kwemera ko Barcelona ikomeye biroroshe gusumba uko kwemera ko Real Madrid ikomeye. Mugiye nk'ubu Real Madrid kwemera ko umukinya kina Atletico Madrid akomeye biroroshe gusumba uko bo kwemera ko umukinya kinira equipe ya Barcelona gize gutakomeye. Rero mu bukeba bwabo hari ubutandukanye bivanye na profile z'imigwi n'ivy'imigwi imaze kugira gute imaze kugira ko uribuka ko Atletico Madrid yagaragaje kenshi kiri contre canke se idashigikiye uburyo Real Madrid yama mu mburano canke yama mu njyani ziraziriya ku bijanye n'abahagarikizi. Equipe presque zose ku bice byinshi kwijana zo muri La Liga zegamiye igisata c'abahagarikizi muri La Liga baravuga ngo reka twereke Madrid ko ivyikora atari byo. Bivuze ngo bose babaye contre Real Madrid. Madrid iguma ari yonyene. Nyuma yo nihaje kuba yongera ko Espanyol Barcelona yavuga ngo natwebwe turabona ko Madrid shobora kubirikira rovandika. Mwabonye jo bundi amajambo ya sosi ya karo ya Florentino Perez avuga ati ndiko ndakora ibishoboka byose kugira ngo ncungure umupira wo muri Espagne. Je suis en train de tout faire pour sauver le football espagnol. Na cancana biciye mu gisata c'abahagarikizi. Mugabo no musi ugiye kuiraba réellement ucubona ngo ningwaniri hagati y'umugabo witwa Florentino Perez nabitwa ko nabo barongo yindi migwi yo muri La Liga bidogera Madrid mu Madrid ivuga ngo twe twidogera ubuhagarikizi. Ariko iyo yindi migwi nayo ikarovana ivuga ngo Madrid irarira minsi yose kandi bigaragara ko ibiharuro vyerekana ngo iri muri equipe zahetswe n'abahagarikizi kenshi gashoboka haba muri Ligue des Champions haba muri La Liga. Rero aya majambo jewe y'umugabo witwa Diego Pablo Simeone ndayumvise nibisanzwe ndabigeranya nko kumva umukinyi wa Real Madrid cyangwa umumenyereza wa Real Madrid nawe yovuga nabi Barcelona cyangwa kumva umufana wa Barcelona cyangwa umumenyereza cyangwa ende wa Real Madrid atemera ko Barcelona komeye ko niyo bahanganye bo bwabo idwaye inyorero ya Real Madrid. John baza ko no munsi ibintu vya Diego Simeone harimo n'ubusaza. Uravize equipe iri capable guhanganira gutwara ibikombe byose bishoboka mugabo no muzi kuhangana na equipe imwe aho wahanganye na equipe zose arashaje ntushobora kumbwira ngo ego Real Madrid niye bitwara uzogenda ushimira abahagarikizi barayihaye igikombe mugabo barayigihaye wewe nta nguvu wigaze ukoresha ugiye utwara igikombe nabo bahagarikizi ntibigaze ko kuryama ryama kugira ugitware uzobugiye gushima witwaje iki uje kuvuga ati ndabashimiye ko baramwanwaye igikombe rego no muzi jana rabivuze Atletico Madrid isa ni yamaze kwikura inyuma ya La Liga
kuko uno muzi uri capable kuba watsinda Barcelona na Real Madrid mugabo ntushobora ku exploit ubwo bushobozi ufise kandi c'était presque la première fois fise équipe capable yo kubikora ivyo kabiri cyangwa gatatu muri saison imwe kuva jewe do mapar kuva nangura kora umupira w'amaguru vyari bigoye ko nzobona Atletico Madrid nza kuraba urukino uyize nimba novuga ntingire mpariye muri Bubet nkavuga ati Atletico ngira ndayihe ko yotsinda Barcelona sinari bwigire ndabona uwo mwaka mugabo no muzi uri capable kuvuga ngo nimba nobura Julian Alvarez ndakorokana Sorloth na Griezmann nimba nobura Griezmann ndakorokana Korea nta kintu na kimwe ndibubure mugabo no muzi ukacumbwira ngo Barcelona mwitangaza makuru imizi yose ngo Barcelona equipe nkuru muraja gukina ukavuga ngo Barcelona equipe nziza bon bien sûr kwadimira ko equipe ari nziza bivaye n'ibiharo vyayo ni nko kubara mini ya March canke Barcelona hagezwe uravuga ngo equipe tubona duhanganye muri Ligue des Champions ni Liverpool y'ubwayo nayo yarangije imbere yacu kandi yitwa kiyoboye muri English Premier League mugabo nzo kumva Lamine Yamal ya Barcelona bavuga ngo tugiye guhura na Liverpool niyo equipe capable yo gutsinda canke nizo twara igikombe berekana tout simplement ati uburemere buhari twe nimba turi beza nabana ka barashobora ibaza rero Simeone yamaze kumanika ubwo buryo nimba yemeza ngo Barcelona ni nziza yo natwara n'igikombe nitagitwara Real Madrid izobahezwe n'abahagarikizi ibaze nitanagitwara Real Madrid kagitwara ahubwo nitanagitwara twe tukagitwara urumva ko kandi iryo tandukaniro rihari we yaramaze kubona ko gutwara Liga bidakunda kugeza ubu imvugo ya Diego Simeone ashikiye Barcelona kitwara igikombe Barcelona itatwara igikombe noneho Madrid kanagitwara nabyo niyiteguye kuvyakira kuko avuga ngo Madrid niragitwara izo bigitwa itagikwiye ariko wenyene arabizi ngo Barcelona ni gihusha kigomba gutwara Barcelona gigomba gutwara Real gusumba ko wenyene yoca gitwara mugabo ubwibaza kubwira ngo naho Madrid yotwara igikombe ahubwo sinzona vyemera ko igitwaye mu butungane jewe uno muzi Atletico Madrid ya Diego Simeone yari equipe novuga ngo iri capable gutwara La Liga iri capable gutwara Champions League iri capable gutwara igikombe cyacu cyose kandi uno muzi kuba Real Madrid yareminye Atletico Madrid ntiyariminye kubera bazinganya inguvu ahubwo yareminye kubera ubugugu buri mu mutwe w'umugabo yitwa Simeone n'umumenyereza wa mbere jewe maze kubona atinya gukora remplacement kandi ugatinya gukora remplacement aho wundi we wari kuyongera amaraso muri equipe yiwe uno munsi nujura kunsigurira ingene wakina na Real Madrid iminota 70 utarashiramo umugabo witwa Sorloth nivyo tuvuga ngo Sorloth ni gikanganyoni mu bijanye no gukina ntaca gufasha mugabo buryo uri kurarema govamwe ibitsindo utegurana ubuvyaza umusaruro uburyo uri kurarema butanga ibitsindo nimba winjije Korea ukinjiza Molina tegerezwa kuzana umugabo yitwa nde Sorloth kuko Griezmann yagukiniye match nziza ariko ibijanye no gutsinda nta kiriforo cyane nimba naruzi ko ufise umugabo muri Silva de Paso ashikamo imipira biruka musaba igitsindo ni Sorloth muzane hakiri kare pambana Griezmann machira munanira ugu muryama ryamako ejo rengre machiranka Robin Norma yicaye hanze uno munsi uryama kuri Javi Garan ufise Mandava ufise Rino bikanga gukora remplacement mu gihe equipe Real Madrid ikora remplacement imwe rukumbi ikazana Brahim Diaz kacineutralize equipe yawe yose est-ce que tu trouves ça normal jewe nubwo nuyo agomba kavuga ati Barcelona izogitware igihushije kwadmira Barcelona sino bimuryoza mugabo admira Barcelona mugabo uzi yuko tinimba Barcelona yo gihusha nanje no gitwara nacyo kurande gwiwanje natanguye saison mvugane Atletico Madrid n'abafavori kwere ibintu nabiri ariko dufatiye nko kubiharura ubunyene nuvuga ko Barcelona n'abafavori gusumba Real Madrid gusumba ana equipe ya Atletico Madrid mugabo sinoca nemeza ngo Barcelona itagitwaye igikuba kizoha cacize mugabo Diego Simeone ngo Barcelona itatwaye igikombe kiratwara Real uzoba gitwaye nabyo siniteguye kuvyemera bona ibaze bazoba mwibi ibaze neza bazoba mwibi ahantu rero ndiko ndakwereka ko coro gitwara bizogenda ahantu ndiko ndakwereka ko coro ari mu nzira yo guhera ari saza harakuntu kera basanga bakuvuga cubwira mwaremo ngo rega wanyibi hakumwe ati wanyivye ati rega wanyibi ibaze uno munsi nimba yoja mu itangazamakuru akavuga ati Barcelona nitwara igikombe nzogenda ndayikeza none itagitwaye Real Madrid tuvuge ko ivyo bakoze babimerita ati none itagitwaye kaca gitwara Real ibaze urumve ko kana itagitwaye kaca gitwara Real ahubwo yavuze ati itagitwaye ndagitwara mugabo itagitwaye kiratwara Real y'abahagarikizi igombe y'abahagarikizi mugabo urumvizo gutwara igikombe Diego Pablo Simeone jewe no musi nemeza ngo Pablo Simeone
na Mero de la Ville w'i Madrid bigishije abakinyi ko mukeba yoba Real Madrid gusumba uwundi bakibagira ko iyo Real Madrid itatwara igikombe Barcelona yo gitwara Bilbao yo gitwara mugabo no muzi nimbuzi kuzorivariza na Real Madrid vamwo bategura igikombe cy'igisagara erega ni cy'igisagara Real yo gitwara kira gutsinda buri munsi Barcelona yagitwara biragikwiriye ariko Real Madrid nzoshimira abasifuzi duhagare kuri kano k'abasifuzi kwa Real Madrid ivyo avuze bijanye nuko no munsi hamwe Real Madrid yotawukara igikombe azoshimira abasifuzi ni nkaho yavuga ati mu yandi majambo ati Real Madrid nitwara kino gikombe tuzogana dushimira abasifuzi kuko bazoba bayihetse mu gutwara kino gikombe bivuze ngo si ubushobozi bwa Real Madrid buzoba bwayihaye igikombe n'ubushobozi bw'abasifuzi hazoba hari ubushobozi bw'abasifuzi buzoba bwayihaye igikombe aya majambo no munsi twayahagararako aya n'amajambo hari Diego Simeone mu kuyavuga uno munsi twese turakurikirana ibiba muri ibiba muri Liga turabona uburyo arbitrage yo muri Espagne itameze neza yateje akajagari ariko uno munsi koko ku bwa Diego Simeone Real Madrid takonye gikombe uno munsi jewe wanashaka iri jambo rya Simeone ndarizane mu ijambo ry'iwanje ndarihindura ry'iwanje muga ndarikosore iyi Liga ekipe zibiri je Atletico narayikuyemo muri ekipe zigana ibikombe izi ekipe zibiri za Barcelona na Real Madrid ekipe igomba gutwara igikombe uno mwaka nkavuga ngo iragitwaye kubera ko ari kwiraprova yuko ivyo kwirakora bishaka igikombe c'est bel et bien Barcelona kubera ko uno muzi ugiye kuraba trio d'attaque ya Barcelona ivyo iri kwiratanga tureke ngo trio d'attaque ekipe yose muri rusangi collective ivyo bariko baratanga biremeza ngo ndi capable gutwara igikombe ahantu hari Real ahantu hari Atletico Madrid kubera ko izo duhangana ivyo bikombe ndi capable kuzitsindira waratsinze Real Madrid uratsinze Atletico Madrid nivyo yari yagutsinze are uyitsinze retour ntibisiguye ko Real Madrid nayo gutsinda retour mugabo ashaka fo wazitsinze uri kuzereka ngo shwiro kandida ari serie ku gikombe gusumba wowe tugihanganiye uno muzi nimbe ekipe ifise Rafinha ikagira Lamine Yamal wowe ukagira Mbappe ukagira Vini ibiharuro vyabo ntibiriko birasa wa unda vise trio yitwa kuri sous-estime ya Rafinha ya Dio ya Rafinha na Yamal iri sous-estime par rapport ya Vini na Mbappe bariko bamuhavyiza gusumba ivyo Mbappe na Vini bariko baramuha ni hano ngarukira nkavuga ngo jewe uno muzi umukandida ari serie ku gikombe ca La Liga ndabona Barcelona ariko Barcelona itanagitwara nikizobura ugitwara mugabo ugomba kuca gitwara Barcelona yakibuza ni Real Madrid gusumba Atletico ariko iyetswe n'abagari nico kazo mbaza Mike iyetswe n'abagarikizi uko Simeone bivuga Mike uno muzi umuhagarikizi yo guheka mugabo agaheka dufate yego reka twemeze ko bayiheka umuhagarikizi yo guheka mugabo agaheka umwana atinda mushira mu mugongo ashobore gukika umusaya mu bitugu asinzire mugabo hariho umwana uheka ukabuze ngo n'ubwo ndamuhese ararira kuva agiye mu mugongo gera ndamwururutse iryo tandukaniro ririho hagati y'umwana ushira mu mugongo agasinzira n'umwana ushira mu bitugu akarenza induru uno musi nimba Real Madrid yohekwa jewe ivyo kuvuga ngo abasifuzi barayiheka ntavyo nemeza kuko uno musi Mbappe ndazi cashoboye ari capable ko yatsinda ibitsindo 40 Vini ari capable ko yatsinda ibitsindo 40 arbitre atabigizemo uruhara none musi ninde yonyibutsa urukino Real Madrid mwinose zimaze gutsinda bakavuga ngo nabahagarikizi ntago none na nepase bani bidoze ko bahagarikizi babaryamiye ntibatwaye La Liga usivye amayerere d'arbitrage yageragaragara uravyuka mu ndo turavuga tutsi ni so trompette ime uravyuka kuri Mundo Deportivo fata amakosa yose Madrid yagira akorera ama equipe adverse nibabaha ama penalty canke abakinyi ba Real Madrid basogwe baca bashaha amakosa yitwa Barcelona ko yakorewe equipe adverse nizahanwa ni sorte uku kwataka Real Madrid biciye muri Diego Pablo Simeone abiciye muri arbitrage erega no kwa Barcelona birabo Afrika maze kwivuga kenshi Kabwe tuje ibintu vya Real Madrid by'abahagarikizi nibiki titwe nibituraba dokini baro kandi naje ko natwe twibwe mugabo hari naho yerura akabivuga yina kerekana ati Madrid bitwaye nabi bagumavuga ko bibwe kandi ikene kuvuga ngo uno musi kintu gica kigaruka niki iyi sezo turazi ko twese imigwi yose yarakozwe ko nikijanye na arbitrage ariko kubera ko hariho inyifato uvuga ngo Madrid peut-être yagaragaje yakoze ku yindi migwi peut-être na federation ndetse n'igisata c'abahagarikizi baciye bagira ico bita kungu bumwe reka navyita imigwi yunze ubumwe bwa Espagne baca ba contre Real Madrid ibi nutangare Diego Simeone avuze ngo bazobagiye n'abahagarikizi ni nkuko n'umugabo yitwa
Frike yobivuga ni nkuko n'umumenyereza wa Atletico Bilbao cyangwa indi equipe yogira gute yobivuga kuko uno munsi imigwi yose abahagarikizi bose uribuka ko hagaze nige bivuga ko abahagarikizi bagiye kuza barafunga ipepu kudukosa tumwe ku avantage Twa Real Madrid, yeah. bivuze ngo turi muri saison itigeze kuba muri La Liga yaho habonetse amakosa menshi ariko kandi bika explose bigashika no ku rwego rw'ubutungane equipe ikitwara ati twe turibwa bakabwira ati uvuze kwibwa habagomba kubaho fact eske yaharaniye inyungu z'iyo equipe iva mu ntara avukamo eske iyo equipe yaramuhaye igiture eske bakumvisha ngo abahagarikizi barihenda Madrid ukitwara uvuga ngo bakwibwe kandi wari kwitwara uvuga ngo ntihakogwe uribuka ko havuzwe n'igihe ko hagiye gusubira kwigwa ibijanye n'igisata cy'abahagarikizi muri Espagne ibyo byose byaravuzwe bivuze ngo rero turi mu mwaka wa ibintu bizoba byose nubwo Diego Simeone atari kubivuga Madrid igitwara igikombe ino saison bivaye n'ivyagiye biraba bigomba kuzogaruka avuga ngo abahagarikizi barahetse Real Madrid ibi bigomba kumura nta mumenyereza afise equipe nziza yamiza mu kanwa equipe y'uwundi mugabo wibuke Angelotti mu itangazamakuru agwaje abakinyi n'abakinyi aratsa akakubwira ati turagwaje abakinyi mugabo no muzi Real Madrid ni ya mbere muri La Liga c'est-à-dire ko turi equipe ya mbere ku isi ivyo biramaze mugabo no muzi je none tugende bon twibukanye ikintu coba caratumye novuga ngo equipe ya Real Madrid uku kutiyemera kwa Simeone abantu bavuga ngo ni equipe y'abahagarikizi ino saison ahubwo byavuye ku kuntu ino saison nta muntu n'umwe yo kwidoga bitakozeko rego muzi byavuye kuri menace hariho penalty Barcelona itahawe hariho nizo yahawe penalty hariho amakosa yakoze batahanywe hariho no bahanye ibi cyose kwa Real Madrid aya majambo yose yavuye kuri menace barasinzwe bigaragara ko yari carton rouge kuri match ya Espanyol Barcelona ariko nabo barimye Celta Vigo penalty kuri match ya kimwe cya kabiri kimwe cy'umunani gicicanye mu gikombe aya maherere yarabaye ku ma equipe ibi byose byavuye ku majambo kuri menace novuga ngo zakozwe na Perez sinona zita menace kuko umwe wese arafise droit yo gukora ikintu ciwe mu burenganzira bwiwe atawarenganije nimba wewe warakorewe ikosa iryo kosa nyene ukabona ngo umukinyi wawe yarikoze yahawe ikarata kandi wewe nyene uraribona ko ari kosa mugabo bavuga ati nubwo ari kosa ndarirenga ko ngende kwitwara c'est ton droit wawe rero maze kuyicisha aho yagomba guca ejo nibidoga birabasha wakoze ivyo wagomba gukora mugabo no munsi Real Madrid hari umuntu yonyibutsa igitsindo boba barayihaye kitarico ico ni wakinyibutsa usubije amaso inyuma kwa Barcelona uraza kukibura kuko no munsi biroroshe kuvuga ngo Real Madrid yibiwe Atletico Madrid iratsindwa biri simple mugabo Atletico Madrid Real Madrid yibiwe uko bariko barabivuga Barcelona ikacitsindwa haca hagaruka komparezi ivuga ngo uyu munsi Real Madrid itibigwa ngo ihabwa kija gitsindo yari kuba yanganije canke yari kuba yanatsinzwa nkuko Barcelona yatsinzwe mugabo no munsi twebwe aba Barcelona turibwe Real Madrid yahetswe ngivyo rero kuri Diego Pablo Simeone umugabo atiyemera kabisa Simeone ntiyemera kabisa na gato ntanagerageza kwiyemera ndamwagiriza ikosa ryo kuba ibi kuvuga ko Real Madrid yeko n'abahagarikizi ni nkuko na Bilbao yo bivuga mugabi burabivuga eske we nawe wihaye point ingana gute ivaye n'icuri nicufiwe niyemera ko ari umufavori w'igikombe iyo ni faiblesse mbona kuri we mugabo kuvuga ko equipe yahetswe n'abahagarikizi ni droit yiwe nkuko na Real Madrid no mushobora kuvuga ko iyindi migwi iri kirayigwanya mugano bakavuga ati twe turiko turakora kugira ngo ducungure umupira wo muri Espagne bivuze ngo hari yakariya n'akantu na Florentino Perez yacometse mu yindi migwi aravuga ati komeza musinzire mugabo muravise umwama azobaserukira azocungura umupira wo muri Espagne nabo bakamucomeka kana ati niba twari igikombe urahetswe n'abahagarikizi bibi normale bivaye na situation mu gisata cyo guhagarikira muri champion no mwaka barimo mugabo kutiyemera uvise equipe nk'icoro afise ukanga kwemera ko uzosenda kugatsika nyuma mugihe umugabo nka Karol amaza tuvise equipe ikira nabi canke imbati ndi wa mbere kandi abizi ko yakinye nabi umuntu tugeze kwa turara marambwira ati Diego Simeone ashobora kuba ari muri babagabo kwitwara abadamu babo atakamudidigiti kabisa oya yogomba kanagukubita yagukubitwa yogomba kanagukubita mugabe karibanga ryo mu rugo nta mugabo gukubitwa oya nta mugabo wo gukubitwa mugabo yogomba kanagukubita rikabibanga ryo mu rugo mugabo amaze gukubita ukaja kubivuga kwibarara ati madame yarayampuraguye uri umugabo gito ngivyo rero kuri Diego Simeone ati Barcelona itwara igikombe nzoyihayagiza mvuge ko yakoze neza kandi yabikoreye ati mugabo Real Madrid nitwarge ko muri mwaka nzohita nja ku cicaro gikuru c'abasifuzi mabwira ati merci mu gikombe equipe itwara Real Madrid nayo ati komeza musinzire turiko turakora kugira ducungure umupira muri Espagne aya majambo barayaterana gushika seziere niko bimeze mugabo uri favori utwara igikombe gitwara ukibura kibure kuko ukibuze uzobuta merita ugitwaye
ugomba guhayagizwa byanga bikunda kuko utwaye igikombe urakezwa. D-Tech Burundi ni iterambere riguma ryongera mu gihugu ndetse ibikorwa bijyanye navyo n'igihe bikiyongera. Muri D-Tech Burundi murahasanga services zitandukanye, murahasanga kamera surveillance igezweho, murahasanga amasonete yo rwego rugezweho imwe uri buze kwitaba umuntu wamaze kumumenya, murahasanga portail ikoreshwa na telecommande utiri uramagara umuntu n'umwe. Muri D-Tech Burundi bari bakorera cuisine iri moderne, barubaka comptoir zigezweho, baragira designer zigiye zitandukanye muri D-Tech Burundi. Ma service yabo yose urayasanga hariya muri D-Tech Burundi. Birumvikana rero ko ukeneye zino service ushobora kubasanga bakorera muri Asiatique Avenue Nahangwa nimero 19 inyuma yaho bita kwa Adams, cyangwa ukamagara kuri telefone yabo. Telefone yabo yo mu biro ni 22 28 14 18 22 28 14 18, cyangwa ukamagara kuri telefone yabo ndetse no kuri WhatsApp barahari 69 ubusa 52 majana 92 69053 492. Mu gihe kandi ushobora kubasanga ku mbuga ngurukanabumenyi zabo yaba Facebook ni D-Tech Burundi, yaba X ni D-Tech Burundi, yaba website yabo ni Westato akaborongo D-Tech Burundi. Ronka rero service nziza zijanye n'ibihe uzisanze muri D-Tech Burundi. Birumvikana rero ko atamuntu yabagitekera kuri cuisine itameze neza. Muri D-Tech Burundi barabakira ama cuisine ameze neza, ibikoni imeze neza, mu bubare bwe butandukanye barabakira ama comptoir agezweho, barabagirira ama design agiye atandukanye, barafisa ama camera de surveillance agezweho ndetse na sonete zo rwego rugezweho imuza kwitaba umuntu amaze kumenya. Portail ikoreshwa na telecommande utiri uramagara umuntu n'umwe cyangwa ngo wirigura sakuriza abantu iyo bishitse ukaba wotaha mwi joro. Ni D-Tech Burundi. Saa mbiri ziruzuye neza cyane muri studio zacu za 97 n'ibice bigera kuri 3. Teza amatwi PJ Classic FM. Turi mu nama ya sport, twinjiye mu isaha yacu ya nyuma ya kino kiganiro. Turi kuyaga ku makuru menshi agiye atandukanye ariko aravugwa agiye atandukanye. Arabujo na Rafinha